Ikaze nanone mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Ndabonesha kure yacu hano yanyu ya Burundi News TV, aho tugiye kurebera hamwe nyine ido nido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri no mugoroba kwa gatandatu kw'igenekerezo rya 24 Myandagaro umwaka 2024, aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. By'umwihariko turaza kuyahiranga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko kandi tuze kugenda turakubitira no mu bindi bice bigiye bitandukanye nga mu karere k'ibiyaga bigari canga ibiyaga binini cyane, ariko kandi ijya no nino ku isi turaza kugenda turebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Hari amakuru akomeje kugenda aravugwa nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko kandi turaza no kugaruka ku bikomeye cyane bikomeje kugenda bivugwa kuri Honorable Agathon Rwasa ukomeje kugenda arikoroza wongeye gutuma abarundi batangira gutekereza ibihe by'ikudeta, bavuga yuko rero igihe caba cageze kugira ngo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye abashe kuba yotimbagazwa ku butegetsi. Ku ruhande kandi rwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nawe yamaze kugenda ashimangira yuko Agathon Rwasa agomba gutanga inyishu y'ibyo yakoze byose, mu gihe hari amakuru akomeza kugenda ashimangira ko Agathon Rwasa yaba yatanguye kuba yongera kubaka undi mugwi ukomeye cyane, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, umugwi umeze nk'uwigeze gukora amabara cyangwa ishano mu Gatumba waje guhitana abanyamurenge benshi bari baherutse no kwibukwa nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Nyamara rero ibingibi byose atanguye kubitekereza nyuma y'uko CNDD-FDD imwambuye CNL nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ku bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kugenda ashimangira yuko uyu mugabo agomba gutangura kwishyura cyangwa se gutanga inyishu y'ibyo yakoze byose, mu gihe bamaze kugenda batahura yuko yaba arimo gutegura cyangwa se guteganya ibindi bikorwa bikomeye cyane bishobora kuba byohungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'abanyagihugu. Icakora hari bamwe begereye Agathon Rwasa batanguye kugenda bamusaba yuko yohunga igihugu mu rwego rwo kugira ngo atazagira ikibazo ahura naco cyangwa se atazakomeza kuba yogongana n'abarongoye CNDD-FDD. Icakora uyu mugabo asanzwe afise ijambo rikomeye nga muri kino gihugu cy'u Burundi, nta muntu yari yamenya ico ariko atekereza cyangwa se ico araza kugenda avuga kuri ibyo byose nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda amutangazaho. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, cyane cyane turagaruka ku bikomeje kugenda bitangazwa haba ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibihugu byombi rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nubwo rero bisanzwe birarebana ayingwe cyangwa se bifitanye umubano utari mwiza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, abanyeshuri b'abanyekongo ndetse n'abanyarwanda bashinga intahe rero ko buzuzanya, nubwo rero hari ukutumvikana hagati y'ibyo bihugu bibiri nk'uko amakuru akomeza kugenda adushikira. Imishamirano rero hagati y'u Rwanda na RDC yadutse mu mwaka wa 2022 mu gihe haba ukutumvikana rero hagati y'ibyo bihugu bibiri byo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nubwo rero biri uko nguko, ibyo bihugu bishika kuri bibiri byagumye bihanahana ibidandazwa bikanohererezanya rero uruja n'uruza rwo gwarekwa rujya mu makaminuza mu mbibe ndetse zo hirya nino muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye. Turagaruka kandi ku makuru akomeye ariko aravugwa cane cyane haba hano mu gihugu ca Uganda, aho umujenerali Kainerugaba Muhoozi asanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'ico gihugu ca Uganda zizwi nka UPDF yamaze kugenda atangaza neza yuko abasirikare bose cyangwa abajenerali bagomba kuzajya barakora imyitozo ngororamubiri. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeye cyane ku mpano y'akataraboneka Perezida Vladimir Putin yageneye igihugu ca Uganda nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. N'andi makuru menshi cyane rero akomeje kugenda aravugwa ijya nino ku isi yose, muraza kunyemerera rero by'umwihariko tuyarebere hamwe muri uno mugoroba. Ndabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza kandi mbifurize amahoro y'Imana cyane, babwira ngo nyamuneka niba utaranakora sabone canke subscribe kuri YouTube channel yacu hano kuri Ndabonesha kure ya Burundi News TV, byonda handitse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. kandi option hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification kugira ngo ikiganiro tugishyira gita kikugeraho ako kanya.
abadukurikira bari ngaha imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndabifuriza weekend nziza cyangwa wa gatandatu mwiza cane. Abadukurikira kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye byano ku mugabane wa Afrika, Iburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose tubifurije kumererwa neza cane. Kuri wowe utameze neza rero bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye canga izindi mpamvu, ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana kubwira ngo nyamuneka niba utameze neza izere yuko Imana ari ishobora byose kandi wizere yuko ushobora kuza kumera neza. Ikaze rero tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu biriko birafata iyindi ntera hagati ya leta y'iki gihugu c'u Burundi irongowe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse na Honorable Agatogwasa wahoze arongoye umugambwe CNL wari ufise ijambo rikomeye cyane nga muri kino gihugu c'u Burundi, ariko akaba yaramaze kugenda yambugwa uwo mugambwe nkuko bikomeje kugenda bigaragara nyuma yuko rero Agatogwasa asabwe rero ibishoboka byose ndetse n'abagumya amabanga kwiyunga nabo rero akinjira muri CNDD-FDD, hama we agaca abyana mu kwegera rero kwambugwa umugambwe wiwe CNL nkuko bikomeje kugenda bigaragara nyuma yuko rero CNDD-FDD yabonaga yuko CNL iriko irafise abayoboke benshi cyane nga mu gihugu c'u Burundi, maze bakaza kumusaba yuko nyine yo kwiyunga nabo akabyanga, bikarangira rero leta imaze kugenda imwambura uyu mugambwe ugahabwa uwitwa Nestor Girukwishaka, aho Agatogwasa rero yaciye yitabaza ubutungane asaba gusubizwa umugambwe wiwe. Kuri ubu rero nyuma yuko rero byemezwa ako yoba agiye guhangana n'umukuru w'igihugu byeruye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yomutembagaza akamwambura ubutegetsi, aho ndetse rero bamwe batanguye kuvuga yuko rero agiye gushinga ikiroberi nka kirya rero FRN cyamaze abanyamurenge mu Gatumba. Ngira ngo murabyibuka yuko mu minsi iheze twaragarutse ku nkuru zikomeye cyane zavugaga uburyo abanyamurenge bariko barasaba ubutungane imiryango igiye itandukanye iharanira agateka kazira muntu ko yobafasha rero bakarondera abagize uruhare muri ubwo bwicanyi bwabereye mu Gatumba. By'umwihariko rero biravuga yuko uyu mugabo nawe yoba agiye kongera gutangura kubaka ikindi cya FRN nk'icyakoze ayo mabara. Umukuru w'igihugu rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaciye amwibutsa yuko igihe kigeze ngo yishure ibyo yakoze. Ayo majambo rero y'umukuru w'igihugu akaba yatumye batangira kwibaza niba leta ya Evariste Ndayishimiye yoba igiye gutanga Agatogwasa mu butungane mpuzamakungu kugira ngo abazwe rero ihonyabwoko yakoreye abanyamurenge ku Gatumba. Ni mu gihe rero mu misi iheze rero abanyamurenge bariko bibuka bagenzi babo, by'umwihariko batanze amatangazo ndetse bongera kugenda basaba imiryango mpuzamakungu ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye birimo nka Kongo, Uburundi ko botangura gutangira amatohoza kugira ngo habashe kuba hofatwa abagize uruhare muri ibyo bikorwa. Iki gihe kandi uyu Agatogwasa yabashije kuba by'umwihariko yotungwa agatoki. Ibi kandi biranagaragaza neza yuko iri ngiri ryoba ari turufu jiza ndetse kaba ari n'akaryo gakomeye cyane kuri leta ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yo kwikiza uyu munyepolitike asanzwe afite izina rikomeye cyane nga muri kino gihugu c'u Burundi azwi nka Honorable Agatogwasa. Nyuma yuko rero afise abamushyigikiye batari bakeya, rero by'umwihariko biravuga yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yomutanga mu buryo bweruye mu rwego rwo kugira ngo nawe leta yiwe ibashe kuba yogira amahoro, mu gihe hari amakuru ari kugenda arahwihwiswa cyangwa aravugwa ku mbuga ngurukanabumenyi avuga yuko rero uyu mugabo yoba atanguye kugenda yifatanya n'indi migwi mu rwego rwo kugira ngo bategure ikudeta cyangwa se ibindi bikorwa bitari byiza. Abantu batanguye kugenda bibaza rero niba igihe coba kigenze kugira ngo nyiricubahiro cyangwa leta y'u Burundi ibashe kuba yomutanga, abashe kuba yotanga inyushu y'ibyo yakoze. Ese koko Gwasa yo kwambugwa ijunja n'ijambo afise ngaha mu gihugu c'u Burundi agashengezwa amarira y'abanyamurenge akibukwa nguko byakomeje kugenda byibazwa. Abenshi rero mu bagenzi ba Agatogwasa baciye n'ubundi bagiheza kumva ibyo General Neva
yatangaje baciye basaba Agatogwasa yuko yohunga mu maguru mashasha, by'umwihariko Agatogwasa rero ntaco arishura ku majambo yatangajwe na nyiricubahiro canke se yatangajwe n'umukuru w'igihugu. Gusa abamenyesha makuru bacu baracyamurondera ku telefone ngendanwa, niyagira ico rero avuga turakibashikiriza mu makuru yacu aza, kuko rero turimo turashaka kugira ngo tube twovugana nawe canke se tubashe kuba twagira ibyo tumenya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose icakora rero byongeye gutuma abanyagihugu benshi nga mu gihugu cacu c'u Burundi bongera gucika ururondogoro, maze bakomeza kugenda bavuga yuko rero ari ikibazo gikomeye cyane niba koko Agatogwasa yoba yatanguye kongera kuzamura ya mitwe yiwe ikoresha ibigwanisho, cyangwa se atanguye kugenda ashaka kwegereza iyindi migambwe igiye itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa mu gihugu c'u Burundi, aho bavuga yuko ibintu byoba bitanguye kugenda birahindura isura. Ariko turategereje kureba mu gihe rero General Neva kuri iki gihe akomeje kugenda yikiza abatavuga rumwe niwe, ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bagerageje kuba bomukura ku butegetsi, bakaba bariko barahura n'ibibazo bikomeye cyane. Tugaruke kuri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Nubwo rero ivyo bihugu bimaze igihe birarebana ayingwe, ntago vyahwemye guhanahana abanyeshuri cyangwa gwaruka rujya kwiga mu makaminuza y'ivyo bihugu, cyangwa se ibihahiranwa cyangwa ibidandazwa, kuko bikomeje kugenda bigaragara. Imishamirano hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse na RDC yadutse mu mwaka wa 2022 mu gihe haba ukutumvikana hagati y'ivyo bihugu rero bibiri byo mu karere ka Afrika. Nubwo rero biri uko nguko rero ivyo bihugu bibiri byagumye bihanahana nyine ibidandazwa, bikanohererezanya urujya n'uruza rw'ugwaruka ruja mu makaminuza mu mbibe hirya no hino. Keretse uguhanahana rero ibidandazwa hagati y'igisagara ca Goma muri RDC ndetse na Gisenyi mu Rwanda, ugwaruka rwinshi cyane rw'abanyekongo rurava mu gisagara ca Goma ruja kwiga igisenyi, nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa n'ugwaruka rw'u Rwanda rukora uko nyine rujya kwiga iyo ngiyo muri Kongo. Abanyeshuri b'abanyekongo baja mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nyine bafite indinganizo yo kwiga isa niyo mu bihugu rero byinshi byo hano mu mugabane wa Afurika y'ubuseruko. Abanyekongo kandi bahitamo no gukorera ko njabuka rero ibariyeri nini cyane nja kwiga niga igisata c'uburimyi n'ibidukikije igisenyi. Hari impamvu rero nyinshi cyane zatumye nja gukurikiranira ibyigwa nka kaminuza mu Rwanda, ibyigwa mu makaminuza mu Rwanda. Ubuhinga bwo kwiga mu Rwanda buratandukanye n'ubwo muri RDC iwabo. Abanyeshuri baragira ibikorwa rero byinshi cyane byo gushira mu ngiro ibyo bize, bigahushana rero naha iwacu duhabwa rero amajambo menshi dushire mu ngiro ibyo twize. Nk'akarorero, buri wa kabiri n'uwa kane rero turaja ku rubuga. Ibyo rero bikaba bidufasha mu gihe rero turonse akazi mu nganda hose mu gihugu. Indinganizo y'inyigisho mu Rwanda ishira imbere rero ugushira mu ngiro. Nk'ugwaruka rero cyane jewe biranezeza kubandanya ibyigwa mu Rwanda kugira ngo rero nzogaruke gukora muri Kongo inyuma y'ibyigwa. Niko rero bivugwa na James Kisano, umwe mu banyeshuri baturuka ngaha mu bice by'Igoma nyine akaza kwiga ibigendanye n'uburimyi nga mu makaminuza yo mu Rwanda, cyane cyane igisenyi, by'umwihariko mu mujyi usanzwe ubangikanye n'ahangaha muri Goma. Bamwe rero mu gwarikwa bemeje ko mu gihe bakurikirana ibyigwa baba bari kure cyane ya politike y'igihugu cabo mbere n'iy'u Rwanda, nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ku bwabo rero ubuzima bw'umunyeshuri mu Rwanda ni ikintu ciza cyane, kuko n'ubundi batanakumirwa cyangwa se ngo babangamirwe mu bundi buryo. Ku bwabo rero nubwo hari ikahise kabi cyane k'abanyabwoko kahungabanyije u Rwanda mu mwaka w'1994, ikibanza cy'ibyigwa nticitiranwa n'ica politike nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
Amani Tungane rero umunyeshuri mu mwaka wa kabiri wa kaminuza y'umwidegemvyo i Kigali igisata ca Rubavu mu ntara rero y'uburengero bw'u Rwanda twabajije kuri ico yavuze ko ibibazo byo kwigiramwo rero vyagenewe gutsimbataza amahoro ubumenyi no kwiga ariko kandi ko atari politike no gukumirana hagati y'ivyo bihugu bati twiga neza nk'uko rero umenga turi mu gihugu cacu mbere ku bwanjye rero mu Rwanda tubayeho neza gusumba iguma kuko byose birahari kuva ntangura gukurikira ivyigwa rero igisenyi sindegera numva umwigisha cyangwa se umunyeshuri avuga politike y'ibi bihugu bishika kuri bibiri byacu nyine mu gihe turi aho ngaho twigira ni ivyigwa gusa nayo ingorane z'u Rwanda ntaco zitubwiye cane ko twaje kwiga bivanye n'ibisata rero twarungitswemo kubera ko rero niga imigenderanire mpuzamakungu ibyo by'amoko rero ntibitwara umwanya kuko rero ico nshirako ingufu cane kandi kenshi ni ugutatura amatati mu bihugu haba muri RDC cyangwa se mu Rwanda niko yemeza kugenda avuga kuva igisenyi berekeza igoma hari urundi rwaruka kandi rwishi rufata inzira y'igishushanyo bahisemo rero kaminuza y'Igoma Unigoma ifatwa rero nka kaminuza y'akarorero muri zone bivuye ku vyigwa bitangwa ubwo rwaruka rero rubona ko ari byo byiza cane igitigiri kinini cyabo banyarwanda barakurikiranira cane igisata c'ubuganga mu mvu nyinshi nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa Nshaka ko umwe yagize ati nshaka kuba umuganga ukomeye ndangije n'ubumenyi bwinshi cyane mu byo kuvura n'ibindi bijyanye harimo rero ibyo kuvura abantu indani mu mubiri iwacu mu Rwanda icyo gisata rero kirondegwa n'urwaruka rwinshi cyane ariko ntigifise ibikoresho n'uburyo rero bukwiye kugira ngo rutunganize abanyeshuri ubwa mbere rero ahangaha kuri kaminuza y'Igoma abigishwa benshi ni abanyamahanga mbere n'abanyarwanda baraza kwigisha ahangaha Igoma ndashima uko rero ibisata byo muri Goma bikora kuko n'ubundi bararondera ukuntu rero bakorakoranya ubuhinga bwo hirya nino rero mu bindi bihugu nk'akarorero rero hari icigwa gitangwa n'umwigisha w'umudage niko rero umwe mu rwaruka rw'umunyarwanda yikeza akaba yiga ahangaha Igoma ugwa mukuru wa Nord Kivu ku bandi ibyigwa rero Igoma biri mu mwuka bitangwamo nk'uko bikomeje kugenda abigaragara nyamara rero harimo abumva yuko nubwo ibihugu byombi bikomeza kugenda birarebana ayingwe hoba hari impungenge z'uko abanyeshuri cyangwa se abaza gutora ibyo byigwa bashobora kuba bahura n'akaga gakomeye cyane amakuru kandi akomeza kugenda arashyirwa ahagaragara yerekana neza yuko by'umwihariko ku gihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko ku bicuruzwa cyangwa ibidandazwa biva mu Rwanda byerekezwa aho ngaho muri Kongo by'umwihariko urebye neza amafaranga yarazamutse byinjiriza igihugu cy'u Rwanda mu gihe nyamara ibigendanye n'umutekano byo byakomeje kuzamba ariko ibigendanye n'ibidandazwa n'ibindi byose bikomeza kugenda bikoreshwa ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bikora haba rero ibigendanye n'imigenderanire mu bucuruzi haba ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse no guhabwa urwaruka rujya mu masomo agiye atandukanye byose bikomeje kugenda birakogwa usibye ibibazo by'umutekano muke cyane umushinzacyaha mukuru w'urukiko mpuzamakungu mpanabyaha ICC Karim Khan yavuga ko urukiko rufise rero ububasha bwo gutanga impapuro zirega minisitiri w'intebe wa Israel bwana Benjamin Netanyahu n'ubuyobozi bwa Hamas kubera gushoza intambara muri Gaza nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa uyu muyobozi yahamagariye abacamanza gufata icemezo cihutirwa ku cifuzo cyo gusaba impapuro zo guta muri yombi minisitiri w'intebe wa Israel bwana Benjamin Netanyahu n'abandi bafitanye isano n'intambara iriko irabera muri Gaza aho amakuru adusumira akomeza kugenda ashimangira yuko by'umwihariko iyi ntambara kuva itangiye mu mwaka uheze w'2023 imaze guhitana abarenga ibihumbi 40 abandi bakaba baraburiye irengero
umushinjacaha Karimu Kani yavuze ko izi manza zidakwiriye gutinda kuko n'ubundi bigira ingaruka mbi cyane ku burenganzira bw'abahohoterwa. Kani kandi yari yanasabye impapuro zo guta muri yombi abayobozi ba Isiraheli barimo minisitiri w'ingabo Yoav Gallant ndetse n'abayobozi batatu ba Hamas muri Gicurasi kubera ibyaha bacekwaho kuba barakoze mu gitero cyagabwe na Hamas ku itariki 7 Ukwakira umwaka 2024 mu majyepfo ya Isiraheli. Kani ejo haheze by'umwihariko yashimangiye ko ICC ifise ububasha ku bategetsi ba Isiraheli bakora amarorerwa ku butaka bwa Palestine, maze asaba abacamanza kwihutisha ubutabera ndetse no gutanga izo mpapuro kugira ngo abarengana babashe kuba borenganurwa. Yanze ibyo Isiraheli ivuga ko irimo rero gukora iperereza ryabyo ku byaha bivugwa mu ntambara kuko n'ubundi ngo nta musaruro byatanga kuruta ibyo ICC ubwayo yo kwibonera. Abashinjacyaha ba ICC bavuze ko kandi hari impamvu zifatika zituma bwana Benjamin Netanyahu ndetse na Gallant ndetse n'umuyobozi wa Hamas umuyobozi w'ingabo Mohamed Ali Masiri ndetse n'umuyobozi wa politiki wa Hamas Ismail Haniyeh abakurikiranwaho n'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibi byose rero by'umwihariko bikaba ari bimwe mu bintu bikomeza kugenda bituma izi ngwano zikomeje kugenda zirabera muri ibyo bice ubwazo nazo zidafata umurongo muzima. Hari amakuru avuga yuko kandi hari ibiganiro bikomeye cyane byitabirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu nka Qatar ndetse na Misiri bisanzwe birabera i Cairo mu gihugu ca Misiri, biba byiga ku kurebera hamwe nyine uburyo amahoro n'ituze byogaruka. Ariko kandi ku ruhande rwa Hamas bakaba bavuga yuko ibigendanye n'amahoro bidashobora kuba byogaruka mu gihe Isiraheli ikomeza kugenda iragaba ibitero bikomeye cyane muri ico gihugu cyangwa se hano mu ntara ya Gaza, aho Isiraheli yavuze yuko igomba kuzatuza ariko imaze gusenya uyu murwi cyangwa se uyu mutwe ukomeye cyane uzwi nka Hamas. Bavuze yuko rero n'imyobo bakoreramo munsi y'ubutaka bagomba kuzayishakisha mpaka bose babacinsuye ku buryo iyi ntara cyangwa se uyu mutwe wa Hamas utazongera kuba ikibazo ku bigendanye n'umutekano kuri icyo gihugu ca Isiraheli. Ibi ni ivyemejwe na minisitiri w'intebe cyangwa umushikiranganji wa mbere muri Isiraheli bwana Benjamin Netanyahu uko bikomeza kugenda bitangazwa. Muri hano mu gihugu ca Uganda, Perezida Vladimir Putin biravugwa yuko by'umwihariko yahaye imfashanyo nyinshi cyane iki gihugu. Guverinoma y'Uburusiya kwa gatanu uheze yahaye igisirikare ca Uganda imfashanyo ya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ku mabwiriza ya Perezida Vladimir Putin. Iyi mfashanyo ikurikiye ibiganiro ba Perezida Vladimir Putin na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda bagiranye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu mwaka uheze. Amakuru avuga yuko Uburusiya bwahaye Uganda aya mahera rero mu nyuma yo gusanga ariyo mufatanyabikorwa ukomeye cyane wabwo kurusha abandi ngaha kuri uno mugabane wa Afurika. Aya mahera kandi haje akurikira inama zigiye zitandukanye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Generali Kainerugaba Muhoozi yagiye agirana n'abasirikare baha mu gihugu cy'Uburusiya. Ni inama zibandanya n'ubundi ku bufatanye burimo ubwa gisirikare. Kampala rero imaze yifitanye na Moscow. Ibihugu byombi kandi binasanzwe bifitanye umubano ushingiye kuri diplomasi kuva mu mwaka w'1962. Umwaka uheze rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yasuye Uganda, asigaye yemeje ko igihugu ciwe na Uganda bigomba kunoza ubufatanye mu nzego zirimo iterambere n'ibyogajuru, isanzure, ubutaka ndetse n'ibindi bikorwa bifitiye inyungu igisirikare ndetse n'abaturage nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Moscow rero iri kugwana n'ibitero bikomeye cyane byagabwe n'igihugu ca Ukraine mu ngwano zimaze imisi ziraba, aho guhera ku itariki 6 Myandagaro mu mwaka wa 2024 igisirikare cya Ukraine catanguje ibitero bikomeye cyane imbere mu gihugu mu ntara ya Kursk. Ariko kandi abategetsi ba Isiraheli bavuze yuko ingabo zishika ku 5,000 zimaze kwatakarira ku ruhande wa Ukraine. Icakora Ukraine atakintu na kimwe yari yatangaza kuri ivyo bitero bivugwa yuko byoba byarahitanye abasirikare bayo.
Iyi ntambara rero by'umwihariko Israel ivuga yuko ari byo bitero bikaze cyane byotanguye no kugenda biranagera muri Moscow kuva intambara ya kabiri y'isi yorangira. Perezida Putin rero yavuze yuko agomba guhangana n'umwanzi mpaka amutsinze, aho ibihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko byotanguye kugenda bitangura n'ubundi kuba byomufasha mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yotsinda iyo ntambara. Ndabashimiye mwese kuko mubana nanjye mu makuru n'ibiganiro mbashikiriza hano kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, twongere gusubira mu masaha ari imbere.